Ibihugu byinshi vya Afrika bizwiho kugira abakobwa bafise uburanga n'igikundiro. Ariko buri wese ku giti ciwe yokwironderera urutonde rwiwe bitewe n'igisobanuro we aha ubwiza, kandi nta nuwo bitoshimisha mu gihe yokumva igihugu ciwe kiri mwibi bihugu tugira tubabwire canke coba kiza kwisonga. Afrika re numwe mu migabane ukabana wa kabiri ubaye k'abantu benshi ngaha ku isi dutuyemo. Uwo mugabane rero wiganjemwo abantu benshi babirabure. Uyu munsi rero tukaba tubazaniye urutonde rw'ibihugu vyo muri Afrika bifise abakobwa beza. Genda bashikiriza kino kiganiro nkandi Breze Journalist, nkabasaba abantu mwese mutaragira subscribe ko mwosimbira kuri YouTube channel yanje, mukagira subscribe kugira buri munsi nzohacisha ikiganiro duhore turonka notification. Tukaba rero tugiye guhera ku mwanya w'icumi. Ku mwanya w'icumi hari igihugu ca Sudani y'Amajepfo. Iki rero ni igihugu kiza ku mwanya wa 10 mu bihugu bifise abakobwa beza muri Afrika barangwa no kugira ubucuti kandi banavuga icongereza. Ku mwanya w'icenda haraza ibihugu bibiri. Muri ivyo bihugu bibiri rero babishize ku mwanya umwe kubera ubabonye abakobwa baho bahoze batariko baravuga ntiwoshobora kubatandukanya ngo ubu nuwo hariya ubu nuwo hariya. Ivyo bihugu rero n'u Rwanda n'u Burundi. U Rwanda rugizwe n'imisozi igihumbi aho ibiciro byo kubaho bihendutse cyane, ico bitwa low cost of living. Ruza no ku mwanya w'icenda mu bafise abakobwa beza barangwa n'umuco nyarwanda, bavuga n'ikinyarwanda ndetse bakoresha n'icongereza cyane. U Burundi nabwo n'ikindi gihugu kimwe kiri muri Afrika y'ubuseruko kizwiho kugira abakobwa beza cyane, nabo bakaba bavuga cyane ururimi rw'igifaransa. Ku mwanya w'umunani rero turahasanga igihugu ca Maroc. Maroc rero iza ku mwanya w'umunani. Iki gihugu bakaba bavuga ururimi rw'icarabu cyane, ico bitwa Arabic. Ku mwanya w'indwi turahasanga Kenya. Kenya rero iza ku mwanya w'indwi, bakaba bavuga icongereza cyane ndetse iza mu bihugu byateye imbere mwikoranabuhanga ku isi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu ca Misiri canke Egypt. Egypt rero iza ku mwanya wa gatandatu. Iki gihugu kiba kizwi cyane muri Afrika kuko kirangwa n'inyubako zo mu bwoko bwa piramide. Ngira ngo murabizi abantu bize ivy'amateka. Ku mwanya wa gatanu naho turahasanga igihugu citwa Eritrea. Eritrea rero iza ku mwanya wa gatanu. Iki gihugu giherereye ku ruhande rw'iburyo ya Ethiopia. Nabo bavuga ururimi rwitwa Tigrinya. Were uribaza ati none ibindi bihugu vya bisigaye natwe turiyumvamo. Ngira ngo Burundi bwacu mwamaze kumva aho buherereye, ariko turabandanya no ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane naho mu bihugu bifise abakobwa beza muri Afrika turahasanga igihugu ca Ghana. Ghana iza ku mwanya wa kane. Iki gihugu rero bavuga icongereza cyane kandi barangwa no kwakira neza ba mukera rugendo canke ingenzi. Ku mwanya wa gatatu rero naho turahasanga igihugu ca Ethiopia. Ethiopia ifise abakobwa beza barangwa no kugira amaso meza manini kandi bafise n'uruhu rukeye. Iki gihugu rero kiza ku mwanya wa gatatu. Ku kibanza ca kabiri rero turahasanga igihugu gifise abanyagihugu bake, kiza ku mwanya wa kabiri, bakaba bavuga ururimi rw'igifaransa cyane. Niba rero wipfuza kubona umukobwa mwiza, je no guhanura yuko kwiga igifaransa kuko urumva muri Djibouti hari abakobwa beza kandi bavuga igifaransa, urumva ko mwohuza mu gihe wowe uvuga igifaransa. Uribaza reti ku mwanya wa mbere hari igihugu ikihe mu bihugu vyo muri Afrika bifise abakobwa beza. Mu bihugu vyo muri Afrika bifise abakobwa beza turahasanga igihugu ca Somalia. Nico gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kugira abakobwa beza muri Afrika. Jerena ariko ndabashikiriza kino kiganiro ndi Breze Journalist, nkabasaba buri muntu wese ataragira subscribe kuri page yanje, kuri chaîne yanje ya YouTube, ko yosimbira ko akagira sabone kugira buri munsi nzohacisha ikiganiro azohora aronka notification. Ikiganiro naco ni Extra Day Story tubashikiriza buri minsi yose. Stay tuned. Ibihugu byinshi vya Afrika bizwiho kugira abakobwa bafise uburanga n'igikundiro. Ariko buri wese ku giti ciwe yokwironderera urutonde rwiwe bitewe n'igisobanuro we aha ubwiza,
kandi nta nuwo bitoshimisha mu gihe yo kumva igihugu ciwe kiri mwibi bihugu tugira tubabwire canke cyo bakiza kwisonga. Afrika re numwe mu migabane ukabanu wa kabiri ubaye kabantu benshi ngaha ku isi dutuyemo. Uwo mugabane rero wiganjemwo abantu benshi babirabure. Uyu munsi rero tukaba tubazaniye urutonde rw'ibihugu byo muri Afrika bifise abakobwa beza. Genda bashikiriza kino kiganiro nkandi Blaise Journalist, nkabasaba abantu mwese mutaragira subscribe ko mwosimbira kuri YouTube channel yanje, mukagira subscribe kugira buri munsi nzohacisha ikiganiro duhore turonka notification. Tukaba rero tugiye guhera ku